sinzi ko ari urusaku sinzi ko ari ivyo mu minsi ngo ubumuzi agura nwengeje nawe we brema Miss ndamuzi jeje nyene ndamuzi kabisa ndamuzi naco go brema mbega iriya modoka irahari nivyo canke n'urunwarumwa uma nduduriyeko kuko bimaze kuvugwa kenshi oya nta runwarunwa imodoka irahari ego mu minsi wa mbere azoronka imodoka ego ni muduga w'umutonore Aye twakaze nshuti bakunzi ba Sunny Stars TV nkuko mwama muzi ko twama turi update twama tubikora kugira ngo mumenye ibiba biriko birakoreka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari evenement abatari bake bamaze kumenya hawa gihugu cyacu cy'u Burundi habanze igihugu hose abantu bakurikiranira ibibera mu gihugu cyacu cy'u Burundi barabizi. Ni Miss Ngoma canke Ngoma event. Uno musi nkuko mubibona twamaze gushikana kumbure abari hejuru kwisonga kugira ngo batubwire ibikorwa ho bigeze ivyo bariko barakora mbega Miss Ngoma azoronka imodoka nkuko babivuga canke n'ivyo bindi vy'urunwarunwa bagenda baravuga yes ibibazo n'ibindi rero abantu batari bake mugenda mwibaza kujana Ingoma event canke Miss Ngoma bagiye kubitwishura hama uri kuradukurikira nibaze ko maze kugira subscribe kugira ngo ibikorwa vyacu twama dukora ibiganiro vyacu twama tubakorera ama stories n'ibindi bigiye bitandukanye vyo bigushikira ku mwanya ariko kandi ikiganiro giheze biba vyiza iyo usize aga commentaire ukabaza ikibazo cyo gatanga iciyumviro cawe kubijana ikiganiro duhereje gukora. Yes reka rero tutabarambiye dutangure n'ikiganiro ariko imbere yo gutangura ikiganiro nimweze nguriya mwigeme mubona ngo niwe Miss Ngoma ntabwo ari Miss Ngoma sinzi carico nyiraca bitubwira hari umusore ngaha abatari bakagenda kuvuga caye mu mushwa kwibaza yuko uno musore turi kumwe ngaha arindiriye Miss Ngoma kugira bazoce bakora umuti ntavyonzi araja kubitubwira muri kino kiganiro turagwaye ikaze ndabara mukije nanje umeze neza salade kabisa yego isarade neza ziri kumwe n'amafiriti ubundi yakwita gute nitwa Nuru ariko Nuru nta numwe yomenya ngaha mu muji ni frit wo batazira firiti yes neze ko bavuze friti je firiti ucubeye ko mu photographe kabisa atavyorosha neza cyane kabisa w'amateka simona nigene bisigura birancanga naje okay ati biramucanga bakwise firiti kubera iki jewe bone je nagiye oya firiti numu marehemu umwe yaritanguye yitwa Parfait niwe yatanguye nyene firiti natanguye yitwa Friti mugabo citagura ngo firiti ko nyene uduhuye uwundi uko nyene mugabo benshi umbwiye ati nitwa gute hakubwira nitwa Friti nta murundi ni umwe cyangwa ngwe firiti none cyangira iki ko nta ushobora kuba ukunda ifiriti cyane kose kabisa yes ngira ngo muravyumva icatumye mwita firiti no akunda amafiriti cyane haba turi kumwe n'undi mwigeme atagase mwiza murakoze cyane bakwita banyita mu ivu Alida nkaba ndi umunyagiteka nkaba mba ngaha nyene Giteka Muhivu nubundi nawe amazina yayo tumva reka dutera amakene Muhivu akakantu twara tukumva Muhivu kwa akantu kamota neza ukuntu rihenze cyane umuhivu n'akagozi kanonotse ego abami bambaza inzogera bijya bambara bambaza ubuyeye iki ariko ntigacika nawe ufata imbugita ikarishe gute ntigashobora gucika preno nk'umusufu bano umusufu kugoye gucika mugabo iyo umuhivure ntucika urudireke nawe udashobora gucika oya sinocika naho uhozana kabisa umuntu yemera gute ntucika sincika kabisa yes rero ngira ngo mwamaze kuvyumva nakubwiye muri introduction y'ikiganiro ko twe kuganira ku bijanye na Miss Ngoma Muhivu umwige masa neza nkawe kabisa ateye neza ngo ateye nk'igisabo uteye neza je novuga umwige bateye neza ni umwige bateye neza ku mutima surtout ego niyo niko numva no bivuga ego none we ntuteye neza ku mutima je navyo nzingira abantu nibo bo bimenya mugabo ndagerageza nyene je nibanza ko meze neza
je aparama mbona gusa ariho waruteye neza ku mutima uraja kubinyereka tugiye he akabare wewe wemera nange oya nta nikina oya nta kabare vraiment nta kabare ka dimanche ego aha yes nariko ndavuga ati umwigeme asa neza nkawe kubera ko giye muri organisation yo gukiganirwa imodoka mbega iriya modoka irahari nivyo canke n'urunwarumwa uma nduduriye ko kuko bimaze kuvugwa kenshi oya nta runwarunwa imodoka irahari ego mu minsi wa mbere azoronka imodoka ego yo mu bwoko ubu kiracari kinyegezwa ni surprise tubafitiye mugabo gusa muhivu reka tuvugane ukuri urazi yuko bakunda kuvuga ati imodoka kuvuga imodoka z'ubwoko bwinshi sinzana nariko ndatembera umunsi umwe hacaca imodoka avuga ati iya modoka nawe wema kuri 500,000 none twara mwe muzotanga nshasha cyo muzogenda hariya kuri garage yo mugura imodoka yabaye declassé gusa ishobora gutembera kaza aho mutanga cyo bimeze gute ni muduga w'umutonore ego ni modoka nshasha itaragenda kabisa nshasha ego yes yo bimaze gushika nga aho igitega ntirashika ego mugabo bientôt tuzoyibereka muzoyibona kuma turese projet yo kuzoyishira muri centre ville après demi finale ama bakazoyibona abariko barihiganirwa bamwe 11 tuzosigarana ego nabigize ibanga mugabo urumva ntibizoba bikibanga kame oya urumva ubu icyo twanse ntushobora kuzana imodoka hasigaye amezi 2 bimwe bari kuravuga ngo ni nshasha yo have icyuya no gucyuya ukavuga ngo sinsha ije igahagarara ahantu amezi 2 izuba ikagwa habavye kweli ninzara oya ntubona iminwirumi bo izuba ryase ari ryinshi imvura ikaza iki imodoka ikisaza wewe uvuga ngo ni nshasha ushobona kwishaje rero ni hasigaye igihe gito mashi abantu bose baze simbeshere kabisa yes nubwo bidondoye batubwiye ariko ntituramenye umwe wese yajejwe muri Miss Ngoma kugira ngo twinjire neza mu idonido uretse ko friti cyangwa friti ajeje gufata amafoto kuko namwigeze kumubona muri Miss ari kuri kamera ya kazi ni jewe ni bon amafoto le design tout le design ke ubona zose na mafoto ni jewe muga ni jewe mugabo ntaba ari jewe ni equipe yanje niko dukora yes ngira ngo mwavyumvise muhivu mujejwe iki muri organisation ya Miss Ngoma ndi chargé ya communication na marketing muri Ngoma event yes aha imbere yuko tuja twinjira rero muri Miss Ngoma demi finale Miss Ngoma demi-finale, nibaza ko izoba vuba cyane, c'était quand? C'est le 13 vendredi. Oui, le 13 novembre, vendredi. Yes. Ngira ngo mwavyumvise ko azoba ari kuwa gatanu mu kibanza ngira ngo baja guhava batubwira. Hama hari ikintu mwagize cyo gutembereza abaminsi intara yose ya Gitega mubereka ibigo ndangakaranga bwiza bw'igisagara ca Gitega bw'intara ya Gitega muri rusangi iri ide yo kuzungurutsa abaminsi izobafasha iki izobafasha mu kwiyungunganya mu byo mu maproje yabo bariko barakora kandi ibyaranabafashije kuko hari nk'abatari bahazi hama bamenye ibyiza byiratiro iwacu Gitega yego yes nuko hama friti amafoto wafashe hariya bariko barazunguruka be urafata amafoto y'amainsolite jewe yo ndayikunda sana ahubwo urasho amafoto wafashe bariko barazunguruka hariya boya kura hehe bayarabe hehe abariko baradukurikira bashaka kumenya kuko twe nka Sanistars TV kubera twe dufatira nakandi kazi ntitwashure kuhashika kugira ngo twerekane ama image ukuntu biriko biragenda ahubwo nuko baha ibihano gute twogira ikintu nkakijya ntimuze vrema ntimuze vrema ikintu cyo muzohava nuko baha ibihano yes twarafatiriwe mutubabarire bakunzi ba Sanistars TV mutubabarire ariko muciye ahantu Friti agomba tubwire kugira ngo muzoce mubona ukuntu vyagenze amafoto ushaka kubona amafoto page ya Facebook wanika Miss Ngoma ucuyabona uko ama activity yose yagiye aragenda yose abariko yes muhivu
tubwira akantu k'akensorite kabaye muri kuri ryatere reka ndayitetere muri kuri ryatere muri ko murazungurukana abaminsi mubereka akantu we gatangaje wabonye canke donc nibaza ko uvyumva logique nshatse bivuga akantu wowe warabonye do special wo yagira bariko barakurikirana Sanisa TV. Bon, je nabonye vraiment presque bose baratangaye kuko twaravyize muri histoire bimwe mu mashuri tutwize ariko twabibonye mbona nkubone urumva nobwa ni nka surprise yabaye kuri bo no kuri twebwe nawo muri staff kuko hari abatari bwajeyo nk'umugishora wahumva ngo mugishora rumva nabajya bamisi baraguye mu gahundwe yo fete Agese ngira ngo muravyumvise reka kumbure dusimbize tugaruke kubijanye na demi final Friti demi final yorganije gute mwatwe ko ari vendredi le 13 demi finale hataje kizimyamoto nka zitanu hazokwaka kabisa ego icyo ngoma ndakivuga na statue yanje hazokwaka muzokwatsa apana tuzokwatsa hazokwaka hazokwaka mbe kumenga ntuvyumva kasisi hazokwaka hehe aho bizoba ariko birabera mba mwatubajije ngo turaza kubabwira aho bizobera kuri Cercle d'Alliance aho bita kuri Cercle abantu benshi barahazi ni muri centre ville umva nta motif yo gusiba abari hafi n'amaguru barahashika nta motif yo gusiba muratumiwe cyane muzobona bitandukanye twabategura ibintu byinshi gitaramo kiza kimeze neza muri Meet Miss twinjira kubera twatumiwe no kuvuga twinjira para invitation hama muri demi finale twarashizeho amatike ubu nta byo kutwidogera ngo twafise abo twatumiye ngo bane twabatumiye ubu mwese muratumiwe donc hariho amatike harateguwe amatike ni 5000 francs par personne yisanzwe hakaba hariho na VIP 20000 par personne kuko tuza twabategura n'ibanza vyiteka kugira ngo byose mubikurikiranira hafi hakazoba hariho na VIP ya 50000 donc par couple aussi ni 50000. Okay. Ego. Yes, ngira ngo muravyumvise Cercle de l'Alliance le 13 vendredi no kuvuga ni mwino somene tugiye gutangura ngira ngo uri kuranyumva imisi tuyiharura ku ntoki muri simple hahandi haje abantu nk'aba hit promoter tuzoriha bitanu voilà nibaza kuri kuranyumva ahaja nk'aba N Pro bazoriha 50000 muri VVIP ariko muri VIP ibihumbi muri VIP ni 20000 francs. Aha. Muri VVIP naho ariyo icyo yibagengera kubera n'ifana. Hazoba hari urishe VVIP hazoba hari n'ikinyobwa kimwe cha Bralirwa. Icyunwa unwa ifana. Unwa mbeba yita gute. Unwa Joriji. Unwa Viva. Hazoba hari mugajeje imengasiyo muri Bralirwa. Ajya Red Bull niyo muri Bralirwa. Sha. Là on va préciser hazoba hari ama produit ya Bralirwa gusa. Ego. Yes. Akumbure ngira ngo muriko muravyumva hama muhivu kugira ngo tuce duhava turangiza ikiganiro cacu. Hari ibintu bakunda kuvuga kandi bariko barabivuga cyane vraiment. Sinzi ko ari urusaku, sinzi ko ari ivyo mu minsi ngo ubumuzi. Agora nwengeje nawe we brema. Nene wabona kubati. Na ngo biravugwa. Ivyo nibivugwa nyene. Nurusaku nyene nkuko abivuze. No mumenya gute? Uzoba bibereye ni wazoba misi. Ndamuzi. Jeje nyene ndamuzi kabisa. Wala. Umuntu wese ashaka kumumenya. Ndamutumiye itariki 19 zo mu 12 asha. Tamumenye. Azoba atari umurundi. Nuwo hanze azomumenya ndamuzi. Bakunzi ba Sanisa TV bariko baca hirya no hino baka kutubwira mu minsi ariko je ndamuzi. Umviriza ndamubabwira. Uwo bariko baravuga cyane. Uriteguye kumwumva? Je mbwira iyo surprise ndavyumve nanje. Ubu minsi numukobwa w'umunyagitega. Umvirize neza. Umukobwa w'umunyagitega mwiza w'umunyakaranga azi ubwenge si wose niwonye ahubwo bitoye nk'ubutriple wewe ntawuzi bro kuri izo critère uvuze
ndamuzi naje yego vraiment azoza ameze uko nyene wabivuze nanje nakubwiye nti nihiganwa uzoba merita ivyo byose uzoba akwije ivyo byose nibazoba miss voilà kugira turangize garantisa abariko baradukurikira ko atamanyanga azobamwo nkuko bakunda kuvuga ko bivuga mu yandi mahiganwa la fois passing ngozi baridoze muri miss ku Gasaka sinzi ko mwavyumvise ibintu vya mugabo iyi ne edition nebaza ko ari ya mbere ngira hazobandana n'ayandi ma edition kuvuga ino edition ipfuye n'izindi nizizokunda antuka muri ko muri panga kugira ngo ntagire n'umwasi yo tahijya ngo aronkamenere oya ntibyo ukunda kuko twe twaraberetse ibikorwa twe dukora nibikorwa twerekana ku mugaragara abarundi bose babibona abari hanze barabona ivyo tuko turakora nukuvuga ngo rero nukuvuga ko mu bisanzwe mu byo tuko turakora nubu turiko turakora donc nibaza ko nta by'amanyanga bizojamwo kuko twebwe turi juste kandi donc tugomba gukora ikintu kitigeze gikorwa mu Burundi mu ntara turiko turagerageza kwidifferencia n'abandi Muhivu ubu dufise abigeme bangahe bariko barahatanira ikamba rya Nyampinga w'Igitega ca Miss Gitega ubu unye dusigaranye 26 hariho bane bagize ama problème personnel apana kubivuye kuri Miss Ngoma canke Ingoma event bagize ibibazo byo muhira kubera urabona tura déplacer aba Miss biki donc bagize problème muri ubwo buryo bwo kubura sinzi ngira nk'abavyeyi babo iki dusigaranye rero 26 muri abo 26 tuzosigarana bangahe itariki 13 tuzosigarana 11 nkuko igituma twagize 11 no kuvuga kubera dufise amakomine 11 muri Gitega yacu tuzosigarana n'abakobwa 11 pour dire que umukobwa mutaho abe atari mwiza canke agize nsaza ubwenge akazosigara ari umwe no nyene muzomente ya ariho ujyana ne jury ho ntiyarindira hazobaho jury bazoraba ababikwiriye ko baja muri finale nagira muzo selection na par commune oya kubera twabonye iby'amakomine ntibavyitavye cyane sino ni yari vision yacu twashaka ko hava mu ikomine imwe havamwo umumisi umwe mugabo siko byagenze ariko rero turatubikora gutyo voilà ayasi reka tubashimire duhera cyane ku mafiriti n'amasarade ngira ngo mvise ko ari byatanguriye kuvuga byose kabisa kandi umuntu atazoza itariki 13 je sindamwumva kweri Fred bivanye n'amafoto uri kuratanga yo muri Miss Ngoma na equipe yawe abantu bana bariko yakira gute sha abantu barayakira neza mugabo nta numwe nta tumbe ndavye ndabivuga hajya naho wowe ukundwa na bose ntabura uzasinjavye bavuga ngo nta muryango utabura akagugu yes hama Muhivu imbere ko tuja tumusezera tunagusezera nawe turagushimiye cyane Fred asha naje ndabashimiye kweri kose mugabo je ngoma ndababwira nuko baha ibihano kweri umwe ntimwaje muri voyage ndobaha ibihano kweri mugabo muze muradufata mu mugongo ebana twe twafatiriwe hari ivyo matwe tubura twe twagiye Dubai kubirondera wewe wavyuguriye hakiri kare sa hama nuko Muhivu imbere ko tugusezera turabonye muri Meet Miss mwari mwatumiye abakobwa gusa mwari mwatumiye Bernice mutumira Estanish nkujejwe communication ubu naho muzobigenza gute muri demi finale hama cyo tugusezera oya ubu turashoshe hajya d'abord zazobariho DJ Israel DJ Israel azatuvugiriza turyohereze murabibona namwege muramuzi ngene abuza akora umuti hama hazaba hariho Bernice de Bella azogaruka na Estanish na Miss Erika murabizi ko Miss Erika kunzwe nawe nyene hazoba hariho rero mwisho rero umwe muri Angelina muramuzi namwe Berin Music Angelina wa undi uzi nyene ni Angelina indirimbo apana biriya oya ntavyonze yes bakoze ba Stars TV nko kurongo bibonye yari pharmacie ntitwavuga ko wari umuti twari twabashingiye pharmacie kugira ngo mumenye ibijana na Miss Ngoma tukwibutse ko tuzogerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo twame tuguhereza update zose ziri muri Miss Gitega Miss Ngoma Miss Ingoma events byose zoguma tubibaha ariko reka tubashimire tubabwira ati kudo chapeau na gahwana.